Nitwa Nshimirimana Isayi, nsanzwe ndongoye ibikorwa vya GLS Global Leadership Summit mu Burundi bikorwa mu ishirahamwe ryitwa International Christian Ministries ICM. Mu mwaka uheze twagiye turabona tumwe mu tugorane twava mu nteguro. Musanzwe muri GLS buri mwaka tugenda turiga uko dukoze muri uyu mwaka siko twifuza gukora mu mwaka uza. Nk'ubu ca twicara na komite turabe aho byagenze neza naho byagenze nabi, hanyuma turabe ico twamereyora ku nteguro zikurikira. None nukuvuga ko ibyo twatwicariye mu mwaka uheze nk'ibyatugoye twabonye, turashimana ko byose twashoboye kubikemura. Abantu barashimye ko twabakiriye, abantu barashimye ko bicaritswe ikibanza bari bicayemwo, barashimye inyigisho muri rusange. Inyigisho rero zari nziza cyane ku buryo bw'uko nk'uko bisanzwe twazishyize mu Kirundi, za nyigisho zigana ku burongozi, zitera intege abarongozi, zibarinda kunanirwa, zibabwira ko badakwiye kwihebura, kudasubira inyuma, kudasubira mu vyiyumviro byabo ngo bananirwe. Izi nyigisho turabona ko tugereranije n'izo mwaka uheze, izi zozana umusaruro mwinshi cyane gose mu burongozi hirya no hino aha ari mu ntara, mbere no hino yayo, kuko hari hatumwiwe bo mu Kayanza, Muyinga, Gitega, Bujumbura n'ahandi. Je biciye mu nyigisho twize zerekeye kuba umurongozi, kimwe ntarashimiye Imana kubona yarateguye abantu baza kutwigisha ico cigisho, kuko hari igihe ushobora gukorokera mu bintu ngo urongore ibintu utazi kungene uvyitwaramo. Ariko maze kwiga ico cigisho cyo kuba umurongozi, narabonye neza umurongozi ko ari umuntu yitangira abandi, umurongozi ari umuntu w'akarorero mu kibaye cyose ategetswe kubanza kuja imbere abarongoye bakamwamura nk'akarorero. Maze kwiga ico cigwa c'uburongozi, je narindi muri korale turi abantu batandatu. Maze kuba muri korale turi abantu batandatu, nukuvuga yuko maze kuciga nkumva ko umurongozi ategerezwa kwitanga akaba akarorero mu barongoye. Naragerageje ndabona yuko ico kintu kije hageze. Harageze igihe rero bivanye n'imyanya twatonda ugasanga baracererwa, mugabo kuko uri umurongozi baje bagasanga wahashitse, basanze nahashitse vyabatera intege. Amasaha yo gucererwa, ivyo gucererwa biravamwo. Haragera igihe kwa twari dufise intumbero yo gutonda kare kugira umurimo w'Imana utera imbere, dutegure tudabambagurika. Bimaze kugenda uko, harageze igihe rero umva twatanguye turi abantu batandatu, kubera uko bwitange bwo kwitangira igikorwa ko twabonye ko nize umurongozi ko ategerezwa kuba akarorero. Baje bagasanga nahashitse, ubu tugeze nko ku gitigiri, urumva twatanguye turi abantu batandatu, tugeze ku gitigiri c'abaririmbyi barenga 34. Ivyo byose vyavuye kuki ku kwitanga, kubera babona teti n'umurongozi wacu yazindutse, sise twokwama tuko turagirane turacererwa. Objectif rero nari mfise yari uko korale yacu yokwama ikorera ku rutonde twihaye, tutokwama turacererwa. Rero Imana yarakoze kunyigisha ico, gutuma abantu batwigisha ico cigwa c'uburongozi. Natwe ubwa mbere tutaraciga twabona gucererwa mu gikorwa ko ataco bitwaye. Ndashima kuva ntangwiza inyigisho, ndamaze imyaka 3 ndiko ndaziga. Naraje ubwa mbere batwigisha icigwa kijanye no kuba umurideri. Rero ni kuvuga ahantu hose ndiko ndakorera uyu munsi, ico cigwa caramfashije kandi kirampindura yuko igihe cyose nabona ikintu kitego kiragenda neza nk'umurideri, nshobora kugira icyo mpinduye aho nkorera. Je nkora mu ishami ryitwa Vigile Burundi. Ikintu cyahinduye nuko maze kuzironka naciye nifuza cyane kuzishikiriza umurongozi wanje, kandi n'uwo munsi kwa turi kumwe izi nyigisho turiteze umusaruro mwinshi cyane gose muri izi nyigisho. Ubwa mbere hoho nuko uburongozi udashobora kubukora neza utiga ibyabwo. Tubatera intege gusoma ibitabo by'uburongozi. Tuzodanaza amasede y'izi nyigisho zoba ziri kuri Sokabu ku biro bya ICM. Tuzotegura CD tuzishire ku maflash kujye bwuko abantu bazoshobora kuzirondera, bazigure, bazumvirize. Inyigisho zari nziza cyane kujye bwuko zigura kazumva. Nibaza yuko umuntu yumvise akamo ko kwiga, nka jewe maze kuvyiga anshikiriye no mubwira ivyiza biri mu kuba mu kintu usanzwe urimwo. Ico kintu urimwo ukaba ugifitiye intumbero.
ukuvuga yuko uwo muntu nzomubwira yuko ati kuba uri umurongozi utazi icari c'uburongozi wari ukwiye kuja mu nyigisho ukamenya uburongozi icarico kuko nanje namenye icarico kubera ndavyize. Nibaza yuko rero ahubwo utaravyiga ari umurongozi arakwiye kugira ihate mu mutima ko akwiye kwiga akamenya guhagararira icari.